ninde yababesha oya ninde yababesha hari ibintu mwihaye ngo mutaduhaye ibiganiro ngo tuca tuvetera nani wadanganya ivyo rero sibo kandi byakoze umuririmbyi mugenzi sibo mbere imikiye mu matwi iyo ngesa abaririmbyi barayifise umuntu agatanga amahera mu maradiyo kugira ngo abandi baririmbyi ntibavuzwe rero aba promoteur muri mwebwe harimwo bamwe bafise ingendo yo kubaha abaririmbyi n'abandi umengo amaze kuba umupromoteur umengo vyose yavigaruriye umengo n'abaririmbyi twaciste bavyarabiwe ndacyariko ndakwishura ni nk'akarorero jewe baza kwa Keza Net baze kunyandika ko kangahe gute umva umupromoter w'uno munsi ntingaruka kandi mutamuba ntiyubaho umupromoter uno munsi oya icyambere tubanza kumvikana ko imbere yuko dukorana tubanze twubahane naka naho yokorora gusa umwe ngo yisize mukorogo ukaza kuvuga makuru ya mukorogo dutangura kumvikana ingene kiganiro kiza kugenda turiko turamwifana kandi ndizeye ko nindiza kuza nakanyamanda za gusaba yego musisikie woga mwagasha kuri okay nasema vyande mnatetemeka yes tuje kuri Arnovich nawe Arnovich Cedric Bange urumvise ivyavuze sinzi ko hari byo nyene wewe woba atangutwe ngakiri kare arumva ko sinzi ko Bange yashaka kuvuze ivyo yavuze wavyumvise uravyemeza bon urumva azavuga fseresi okay Jenny baza yuko ivyo ariko aravuga harimo ukuri kwinshi kandi kugaragara kuko na haruwa kera ari muri generation yacu kandi kuko no baracakora voilà ariko isi uko yariri dans les années 90 gushika no munsi nibaza yuko hagiye habaho impinduka nyinshi cyane mu bintu by'umuziki kera urabona ko abantu mu kuja bituvuga ngo no gusohora indirimbo canke kugira canke uko tuja muri studio twebwe kera siko vyari bimeze urabona bo baraja ahantu bakavuza live hanyuma bakagira amatape bakagira ama enregistrement hanyuma indirimbo igasohoka iri live uko nyene mugabo no munsi urabona umuntu araja muri studio atazi no kuririmbira muri note bamuhaye agasohora indirimbo kandi kaba hit bango mushiriye Cedric Bango mushiriye munoze bayikango umucozi aho urumva kwete uko ndiko ndaduga shaka ko umuntu wese yumva ahahagaze urumva kandi yanavuze yuko kera bakoresha ama cassette canke ama CD ama disque plutôt mugabo hagi harabaho evolution kugeza aho dushika uno munsi kuma flash kuma carte mémoire hari nibindi bintu numva biriko birasohoka ubu natwe tutaranashikira donc jewe ku bwanje ni vyukuri CD nanje ndacafise ikintu ndayubahira hari ikintu ntarakora kuko uzurabe akenshi y'umuntu ariko arakora urudandazwa kenshi turukora kumwe nka 70% turukora kumwe ugasanga mugabo dutandukaniye kuri façon turiko yo kudandaza canke marketing yacu canke ukuntu turi akea envers le client niko usanga dutandukaniye ariko CD nibaza ko ari ikintu gikomeye ni archive ikomeye cyane umuntu warakoze ibikorwa vyawe ukabishira kuri CD hanyuma nka ministre canke president ukamutemberera ukamubwira ati monsieur le président nanda kuzana akaganuke nk'umuririmbyi nk'umukini ikintu gisumba kumushira flash canke carte mémoire ni ikintu kitari présentable aho mwe na Cedric Bange murahurije aho turahuriza CD ni ikintu kiri présentable gusumba flash canke carte mémoire canke kuja kubwira natanze akarore ku mukuru w'igihugu yes ego kuko turashaka ko nabo bumva ivyacu bumva ivyo twiyumvira n'ivyo twifuza en fait je ngiye nko kuramutsa umukuru w'igihugu nkamushira telefone nkaca nabwira nti monsieur le président mpa nimero yawe ya WhatsApp ndaguhe link yanje uze kubona ibikorwa vyanje no kuva muhira nateguye CD yanje nkayishira muri envelope cyangwa nkayishira muri nkayitera ka emballage ka bien nkamushira ati monsieur le président je ibikorwa vyanje
biri hano ni ukuvuga ni ikintu kiri presentable gifadika kiboneka ciyubashe umuntu wari we wese ashobora kubona ati uyu muntu wow ego ama kuri ico kibazo cha YouTube naco ngo ushobora kuriha ufite Cedric Bangu no munsi YouTube ayifata yuko ari nk'akabati mbega wowe nawe no munsi uyifata nk'iki Garnovich? bon d'après les ondi irariha mugabo je ntirandiha mugabo ndi mu nzira kuko account yanje iri monetize ariko ni ibintu bifite ama condition menshi ni ibintu banyugururiye egome nkabaha account yanje ya dollar bagatangura kundiha ni ibintu kugira ngo nzotebe nkwize na $100 nzoba nararushe nacotse ataco ndiko ndakorera mugabo nkuko Cedric yabivuze je mfashe nka album yanje ya pole pole nkayishira kuri nkakora nka multiplier ama CD fisurusha ko kugendera amakampuni atandukanye abantu batandukanye nkabwiye ati ibikorwa byanje nibi ni muneze imbere ni ibintu biba bigaragara umuntu ashobora kugura nimba seda yiguze naho zoba 10000 na mahera yinjiye mugabo nashaka ndakubwira uno munsi kugira ukwize ibihumbi 10 ibihumbi 10 gutya bifadika kuri YouTube hari ibindi bintu vyinshi bagusaba vyinshi bizogutwara yandi mahera menshi cyane urumva mwe na mugabo mu bindi bihugu barafitaniye amakontra na YouTube twebwe hano mu Burundi ikintu tukibuze peut-être kugira ngo naho woba ugize views ibihumbi dufate nka 10k ukakwiza ibihumbi 10 vya views kugira ngo bakurihe nuko igihugu kiba gifitaniye kontra na YouTube tukaba dufise hano agence ya YouTube kuko nka za Tanzania za Kenya za Uganda barafise ama agence donc YouTube irafise agence muri ivyo bihugu umva mu promoter uno munsi tingaruka kandi mutamuba ntiyubaho mu promoter uno munsi oya icyambere tubanza kumvikana ko imbere yuko dukorana tubanze twubahane siniko turumvikana atakubahana ko hari ivyo dukora vyose bica bimfa gusa rero aba promoteur muri mwebwe harimo bamwe bafise ingendo yo kubaha abaririmvyi nabandi umengo amaze kuba umupromoteur umengo vyose yavigaruriye umengo n'abaririmvyi twacise bavyarabiwe umengo twacise bayomba biwe umengo afa kutubwira yuko agera duha ikiganiro tuza turiruka muri mwebwe aba promoteur hari abataramenya yuko ushobora no kurarika umuririmvyi kugira ngo umuhe ikiganiro akavyanka ko atadashaka ni uburenganzira bw'umuririmvyi ntavyo nshaka igihe nzo bishaka uzoza tuvuga kumva yuko utiza kubaha uburenganzira bw'umuririmvyi rero bamwe muri mwebwe barabatobera hariho nabandi bakora neza nk'umwe nka mwebwe maze kubona ibikorwa vyanyu murafise ukuntu muyubaha reka ngireko ukwiyubaha kwa mbere mu kantu gato nofatirako abantu bose baca baboneraho nibwo bwa mbere mpawe ikiganiro n'abapromoteur bakagura ifanta turiko turagira ikiganiro twashikiye ku ifanta imbere y'uko ikiganiro gitangura hanyuma dutangura kuganira nk'abavukanye dutangura kumvikana ingene ikiganiro kiza kugenda turiko turanywa ifanta kandi ndizeye ko n'indi iza kuza n'akanyamanda za gusaba yego musisikiye boga okay nasema vyanje mnatetemeka yes ego Cedric Bangi uno musi kuravuye ko aba promoter ntitwahuriza cyane ahubwo mbona ko aba promoter uno musi nubwo mwe bidoga aba promoter nabo babidogera gute uno musi urashobora gusoma muririmvye urashobora kuma ikiganiro kandi mwibuke twese turakenanira ico turagihurizako icyambere na mbere si ku nguvu turagihurizako oya si ku nguvu Bangi ntidukeneranira ku nguvu president kwanza mubanze mumenye yuko hatangura umuziki mwebwe mugaca muronka akazi kuko ata muziki uhari atabaririmbyi nta kazi muno muca mukora muga turakwiye gufashanya hagati oya banza wumviriza aho turakwiye gufashanya basi turakeneranira imbere ko dufashanya indirimbo imbere ko dufashanya banza wumve yuko hatangura abaririmbyi jewe nibaza yuko tutagiye kure umupromoters abaho kubera habayo mu buririmbyi bitari uko mwebwe muba no kuvuga mwebwe hamwe mugiye imbere yacu muba mubaye nk'aba agent marketeur biwacu tube dutahura dutandukanye ibintu no kuvuga kubera ko je naririmbye indirimbo cyangwa kubera ko Cedric Bangi yaririmbye indirimbo ufise ibintu vyinshi ushobora gutanga nk'amakuru
bivuye muri bwa butumwa bwaciye muri ya ndirimbo ukavuga uti Cedric yaririmbye abantu bareke kwicana yavuze yuko ibi nibi duce dufatira kuri ibi abantu bagenda ingendo bakwiye kubihagarira ni ukuvuga muronsa akazi kubera ko hari ivyumviro byavuye mu muririmbyi ni ukuvuga bishitse naho akaba ari mwebwe mutangura imbere yuko umuririmbyi ataraboneka ni ukuvuga muba mubaye aba agent marketeur mutegura abantu ko hari ibintu kanaka bigiye kuza inyuma byose birakogwa nico rero nibaza yuko ngaho umuntu agisiguye neza urakivuze mugajeje naho garuka Arnovich ni handi umupromoter agashaka agateka kumupromoter erega je sinavyanse ko ivyonye bibi ariko ahantu umupromoter ndiko shaka kugaruka naho mubona mwese ndiko shaka kugaruka mbega umupromoter uno musi areka fatwa gute nk'ubu nyenje kuri wewe nkabwira ati Arnovich uno musi je ndakeneye ko tukora ikiganiro cyangwa ndakeneye ko ikiganiro ndabwira Arnovich ndashaka kwandika kuri Facebook ndiko ndandika washaka kubwira oya navyo nkeneye reka ndagusigurira impamvu hari ababidogera abapromoter uno musi babidogera ico onye ukivuga ko gute navyo ndumva bari ko mutwidogera ariko kubera iki namwe abari promoter babidogera reka ndagusigurira igituma jewe nk'umuririmbyi ndashobora kubaho utanyanditseko neza cyane ndashobora kubaho ubuzima bwanje bwose utanyanditseko tuveho ni radio itamvugije tuveho oya umva ndacyariko ndakwishura ni nk'akarorero jewe baza ko akeza net baze kunyandika ko kangahe exemple typique sinzi ntabyo ndaraba okay nuguha nubundi burorero hari ba magazine menshi hari menshi kandi yandika sinanka ngo bandika nabi ni bien sana je utanyanditse kukandika ko mugenzanje ni top mugabo ntibatwandika ko twese barafise abantu bafitaniye ama contrat peut-être canke ibindi bintu bakorana nabo kugira ngo barabuko batezanye imbere mugabo jewe umupromoter azatanyanditse ko ntibinjya mu mutima ntaco bingira ndabaho kuko jewe nsoye indirimbo umutante wanje akayumva naririmbye nti umwana yakosheje kiraza guca ufata inkono ugakubita ukavuna ahubwo rabukundi kuntu mukosora jiyo ndirimbo ikumva uwo mutante wenyene agahinduka ari wenyene jewe nahejeje gutanga message kandi yashitse urumva abapromoter no sico reka ndamwunganire avuze ibintu bikomeye cyane gose Arnovich kwanza kuri atano Arnovich urabona ari ibintu mwihaye mwebwe abapromoter tubita abamenyesha makuru muri rusaye kuko mu muramenyesha makuru mwihaye ngo mutavuza amazina yacu ngo turazima ngo nitumenyekane ninde yababesha ninde yababesha hari ibintu mwihaye ngo mutaduha ibiganiro ngo tuvetera nani wadanganya mutatuvuga tutaimba na tutajulikana kubakenera si ku nguvu ariko nyakuba si ku nguvu kandi twavuze ngo tubakeneye dushaka yuko mubanza gutahura yuko hateza kubaho ikintu cyo kubahana mubanze mutwubahe natwe duca tububaha none ndaguha kari hafi ngubu uno musiri kwa gatandatu mubu yunterefone jo mwijoro ukambwira yuko ushaka kumpa ikiganiro kuwa gatandatu kandi wanterefone kuwa gatanu ubaza ko nari kuza nashamba kutanyubasha mugabo mwebwe rero iciza cyanyu ndabatandukanya n'abandi ba promoteur tumaze kubona mwebwe mwanteguye ko tuzokorana ikiganiro haraheze indwi mwaranteguye yuko tuzokorana ikiganiro haheze indwi nukuvuga yuko nari naronse umwanya kwitegura no kumvishwa yuko nzoba ndi mu kiganiro kandi urana ko naje fise umutima mwiza rero mwebwe nizere ko bitazohinduka ni sawa ndimuze mu cejuru y'ababati ngo muko muraza kumpa ikiganiro jewe mfise imbwa ikaramuhira mbaye ndabateguza oya narayibonye ku mafoto ndabateguza ebona mwenyeta kuje tu ku maison ati na kamikro kake ati ndakuvumbuye imbo irakuja bien sasa nshaka abantu bace mu irembo twubahane abantu bace mu irembo hamubisabe ndabishaka tukorana ikiganiro atavyo nshaka unyubahirize hanyuma dukeneye abaririmbyi nka Arnovich
bafise ivyumviro birashe bafise ivyumviro biri mu bwenge batanga inyishu zitomoye apana za nyishu z'abarimbi bamwe duhora twumva zo kwishira hejuru gusa zo kushaka yuko kwikwegera kwa success no tuvuge ibintu tukavuga muri rusangi tuvuga ku neza y'umuziki muri rusangi Arnovich mbwa kubariki sana ariko ukiraho nyene nyako wa Cedric Bangi harabaririmbyi hagati yanyu ubugariranira hagati yanyu nyene no justement mu ma promotion aba ivyo nayibonye ku muririmvyikazi umwe sinzi ko no muvuge okay uwo muririmvyikazi yari no muvuga sindamuvuge nabihoze baca bashavura ngo ego hama uwo muririmvyikazi baramwugariye bivanye ngo nuko yari muri competition n'uwundi ki bituma ku ma radio bamwugarira rero ivyo bintu vyaramubabaje tuvuga ikirundi cyumvika ego kumwugarira ni gute kubuza yuko avuzwa mu radio ego ivyo rero siboga kandi byakoze umuririmbyi mugenzi siboga mbere imice mu matwi iyo ngesa baririmvyikazi barayifise umuntu agatanga amahera mu radio kugira ngo abandi baririmvyikazi ntibavuzwe umuntu agatanga amahera kugira ngo abandi baririmvyi b'abahungu cyangwa b'abagabo ntibavuzwe hagume havuzwa wenyene iyo ni inzigo mbi kandi umuntu akora ivyo bintu azotera imbere uko umuntu atera imbere yugurura umutima wiwe akumva yuko ari mu higanwa n'abandi baririmvyi akumva yuko akeneye ko abandi batera imbere kwa promoter muri twebwe ngaha tutagira atage tureba araduha cyangwa ngo tuvuge ujya wenyene oya jeni baza reka tuvuge kuri mwebwe gusa ego kuko birahari urazi muri ko muravuga gutyo jena mandiko ndaraba murandaba nakivuze kare kubera ko usanga ama magazine amwamwe bandika kuri babaririmbyi nyene ubaza ko biva kuki kubera iki usanga ama TV online menshi atasome ni hera badasohoye ikiganiro canaka kandi urazi abaririmbyi benshi indirimbo zisohoka mu ndwi ziba ari nyinshi abaririmbyi bakeneye kuronderwa bakeneye kumenyekana ni benshi mugabo utanditse kuri Satbi utanditse kuri Fariaz utanditse kuri Natasha utanditse kuri Kidumu Vishu umenga nabo gusa umenga abandi bantu nta kamaro bafise en fait ifo ko mu Burundi tumenye ikintu kimwe jewe ndakunze kubivuga nkabishira hagaragara ndashimira vraiment bamfasha canka abafasha abandi baririmvyi bose atawe bakuyemo ukamenya ati indirimbo ya Double J irasohotse hasohotse n'indirimbo ya El Pro ni mushasha kandi aririmba neza ukamenya ati abo bantu bose ko basohoreye rimwe bose reka ndondera akanya bose ndabavuze urumva mugabo birababaje ukabona iminsi yose naka naho yokorora gusa umwe ngo yisize mukorogo ukaza kuvuga makuru ya mukorogo hariho umuririmbyi yafashe ibihumbi 100 vyiwe canke 200,000 yiwe akaja mu Kirundo canke mu Kayanza agiye gufasha abantu agiye nko kwambika imfuvyi canke kugira ikindi kintu ugasanga amakuru aremereye yari kuvugwa uyakavye n'ibintu vy'uburofa n'amashowbiz atahagaza